amakuru dufise hoba hari bombora mu muhari w'inyeshamba za M23 hagati ubwabo yuko bariko baracana mwona cyane kutumvikana hagati ya Colonel Charles Matama ndetse na General Sultani Makenga nkuko amakuru adushikira. Amakuru dufise nuko kutumvikana kwabo kwagiye kuratuma namwe mu basirikare bo kwiyo migwi kari ibiri yihuje bagenda bahatakariza ubuzima. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe umwe mu begereye Colonel Nanga tuza kwabwira yafunzwe ndetse bikavuga yuko yoba yarishwe yagirizwa gufata ku nguvu cyangwa kugerageza gufata ku nguvu umwana w'umukobwa w'umunyarwanda igihe yaramusanze muri biho. Iyo nkuru yose turaje tubibabwire ukungene ibintu bimeze muri rusange. Umwate canke uwaracungira ubuzima umutambuka cyangwa umugore wa Charles Matama yarayagandaguwe inyuma yuko cabitumye inyuma yuko yaragiye mu gisagara ca Bukavu amaze gushikayo, ariko ibintu ntibyagenze neza, ashoboye kugandagurwa n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Turaje turabire hamwe icyatumye bamugambanira bakamugandagura nico vyavuye ko n'intondoroko ya vyose. Kaze ni karibu rero mwese mudukurikirana, shima nongera nshima mwebwe mwese mukomeza kutuba hafi kudukurikirana ku biganiro byose tubashikiriza. Ndibaza nta rukundo rusumburu, turabakengurukira imitima mufise muzoyamane munayanduze nabo hakurya ya Kanyaru, kuko imitima yabo yoyo nubwo atari bose haraba imitima yamaze kumererwa nabi. Rero ndabashimiye cyane mwebwe mwese mukora mumeza kutugwana ko mugufyonda subscribe, mugufyonda like kugira ngo bino biganiro byacu bigere kure cyane. Nukuri urukundo mutugaragariza turacarubona, kandi ntizigara tubata hasi nce cyane mu kubaha amakuru y'ibihuha, amakuru atagira proof cyangwa amakuru atagira ibyemezo. Tuzokwama tubari hafi kugira ngo dushobore kubaha buri kimwe ukungene kiriho kiragenda. Ndibaza muranabona buryo ibiganiro tuko turashikiriza kari update yose ihari kugira ngo mubashe kuza murayimenya akanya ku kanya. Rero warakoze subscribe, biba ari byiza kubera ko bituma ibiganiro atana kimwe kikujaho canke ngo kigucike mu kanya. Nari mpejeje kubabwira ibijanye n'umutekano wo muri Uvira ngene kurarinda canke uri kurakomeza muri rusange, nongera ndababwira ibindi novuga yuko bidasanzwe yuko inyeshamba zimwe zoba ziko zirahunga igisagara ca Bukavu na Goma kugira ngo bashobore kwiyegeranya bubahiriza ikiringo Prezida w'u Rwanda yasinyiye Washington mu masezerano aheruka bashigiraniye na leta ya Kongo yo ko bagiye gukura ingabo zabo za RDF mu gihugu ca Kongo. Ibindazi mwamaze kubitaba, ariko muri kano kanya sivyo tuje mu bamaze gukora subscribe. Ndagushimiye Gentle Cody the Black, iyi ni BF News. Rero muze tubane miki kiganiro turabire hamwe ikijanye n'impfu nyinshi cyane ziko ziribonekeza mu muhari wa AFCM 23 ndetse nabo bafatikanije mu konona canke mu kwiba no kwica abakongomani. Muri rusangi hari urupfu rutaramenyekana cyane canke M23 itatangaje rw'umusirikare yitwa Bahati Musanga Elasto bivugwa yuko yoba yahitanywe n'ibiyovyabwenge nkuko bamwe bagenda bivuga. Inkuru y'uno musirikare wo muri M23 akomeye tuzoyibatohoreza kugira ngo dushobore kubashakira ukuri kwayo, ariko ikiganiro tugikoze jean kwerekana ukungene bamwe mu basirikare bakuru mu nyeshamba bari ko baricwa nabi kandi bicwa mu buryo budatahuritse. Kumbure twagiye turumva yuko hari ugucana cyane amashaka gusubiranamwo hagati y'izi nyeshamba. Iki ni kimwe mu vyekana yuko biriko biragaragara yuko kweri ibiko biravugwa muri izi nyeshamba ataragaseseshwa rumuri, ahubwo arivyo kitwa wabwira nuko amakuru tufise tumaze gutoza neza nuko umubano wa General Sultani Makenga na Charles Matama umubano utameze neza, umubano wamaze kononekara cyane. Ni mu gihe hari hamaze iminsi tari mike hariko harabera imigwano ikomeye cyane hari mu misozi miremire ya Fizi mu Minembwe, aho Charles Matama nko amakuru dufise yasabye General Sultani Makenga kongereza ingabo za M23 RDF hari mu misozi ya Minembwe, ariko General Sultani Makenga aravyanka. Amaze kuvyanka byagiye gukurura novuga beef idasanzwe hagati yiwe na Sematama, kuko General Sultani Makenga yaramaze imise karohereza abasirikare, ariko muboye yarungikayo novuga yuko atabagaruka kubera ko benshi bahasiga ubuzima. Twabwira yuko nk'ibitero byagiye biraba mu cyo gihe utandukanye nka za point 0
hapfiriye abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda na M23. Ibitwara bibabwiye mu biganiro twagiye turabashikiriza tukababwira nk'agace ka Remera naho hapfiriye indiri y'abasirikare batungitswe na General Sultani Makenga. za Bijombo uko nyene, za Mikenke, indege ya FRDC n'amadrone vyaraza bikigira mu kirere bikiberangurira kunyesha amazigo cy'u Rwanda bakica muri zitari ziki. Ibi ndazi ko mwagiye murabikurikirana. Twinjire muri Minembwe centre naho zino nyeshamba zarakubise ziraguka ndetse zitakaza abasirikare benshi, kuko ku rugero nyama General Sultani Makenga yarungitse abasirikare 3000. Tuvuge neza yuko ubu hoba hasigaye 1000 kuko 2000 vyose vyarahitanywe n'imigwano y'indege yari kirabera ngaha muri iriya misozi ya Haut Plateau. Muribuka neza yuko hageze igihe n'abene gihugu baranka kuva mu mihana kubera ko amashamba yari yatanwe kunuka kubw'ibiziga by'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda M23. Aya makuru ndazi yuko twabashikirije kandi twakomeje kubasesangura tubereka ukuri kose kw'ingene biriko biragenda. Rero gufata ugasubira gukonvenka General Sultani Makenga kongera kurungika abasirikare hariya mu Minembwe n'abasirikare yarungitseyo ataziyo bagiye, mba numva yuko Sematama vyasa nuko ariko arakora mu nkovu ino nyeshamba Makenga, kuko yari imaze kwabura abasirikare benshi, yari imaze kwatakariza ibigwano. Mwibuke ko hariho n'amastoke yabo hariya nyene ya M23 yaharasiwe n'indege, bahahombeye ibintu vyinshi muri rusange. Niyo mpamvu gusubira kwemeza cyangwa gukonvenka Makenga kurungika ingabo hariya bitari koroha na bukebuke. Rero arafise rezo, ariko vyagiye gukwega canke gukurura novuga amakimbirane hagati y'aba bagabo kari babiri, General Sultani Makenga na Sematama. Rero imigenderanire yabo ntabwo imeze neza, ndetse imigenderanire yabo yagiye gukwegera urupfu. Umwe mu bate basanzwe bagendanira umugore wa Colonel Sematama Charles yaciye arasigwa ngaha muri Bukavu. Ni majoro mu ngabo za Twigwaneho, n'umusore yarakiri muto, yarasiwe arashwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF M23. Uwo mu majoro yari Bukavu yarasanzwe agendanira umutambukanyi canke umugore wa Charles Sematama Colonel ayoboye Twigwaneko. Bivuga yuko vyoba vyatewe n'imishwano iri hagati ya Sebuja Sematama ndetse na General Sultani Makenga, kuko ngo Makenga bivanye n'ivyo batahuriza ko vyagiye gutuma uno musirikare mu gihe bari mu rugendo bari hariya muri Bukavu, mbere musanzwe munabizi yuko umugore wa Sematama asanzwe baba mu gisagara ca Bukavu. Rero bariko baragenda batembera nkuko bisanzwe, kumbure nta wamenya wosanga bagomvye kugandagura uno mugore wa Sematama, ariko vyarangiye hishwe uno mwate w'umugungu utandukanye wa Sematama. Amakuru turashobora kuyatoza neza uko ibintu vyagenze, ariko umwumve uno mu majoro tuza kubaha ifoto kwa yikeneye. Muze kuza mu group yacu WhatsApp, niyo link ya mbere muri commentaire kugira ngo mwinjirire muze muraraba agahita kibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Rero uyu yaciye agandagurwa mu gihe habaye ambiscade canke igitero cabaye mu kumodoka bari barimo birangira ahaburiye ubuzima. Aya niyo makuru tuvuga yuko twubashikiriza muri kano kanya. Kurundi ruhande ibintu nivyorosha hari Igoma naho haravugwa ugupfungwa ce guhagarikwa kumwe mu basirikare bakomeye yabonetse cyane muri izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero so wundi nuwo bani bita Yannick Chisola yahagaritswe na Bertrand Bisimwa muri coalition y'abicanyi ba M23, amwagiriza kugerageza gufata ku nguvu, kugerageza gushurashuza gufata ku nguvu uno mukobwa w'umunyarwanda kazi tuza kubabwira izina, ari nawe yatumye uno Yannick Chisola asesererwa muno muhari w'inyinyeshamba, ndetse bimuviramo gufungwa, nubwo abenshi bariko baravuga yuko yoba yaciye yicwa vyihutirwa. Rero biravugwa yuko igikuru ukutumvikana mu muzinyeshamba kabisa, ibintu bitoroshe atanabukebuke. Rero RDF M23 Twigwaneko ihagarikwa ry'ihonyabwoko mu mugambo wa AFC M23 Twigwaneho ni kimenyetso cyo kutumvikana hagati mu gihugu kwiyongera kandi
kubangamira bidasubirwaho. Ndibaza aha muri M23 abariko baragerageza kubirabira hafi hariko harabamo ikibazo c'ubwoko. Ndibaza iyo mvuze uko singomba kuba ndavyinjiramo cyane, ariko biriko biribonekeza. Ni kwigenekerezo rya 16 ku kwezi kwa gatatu ntwarane uno mwaka turimo, ni mu gisagara ca Goma, aho Bertrand Bisimwa icegera c'umuhuza bikorwa w'urunani Alliance Fleuve Congo ajejwe ibibazo vya politiki, ubutegetsi, amategeko n'imigenderanire, yateye umukono ku rwandiko ruhagarika umusirikare ari kw'izina rya Yannick Chisola kwa Samukwenu. Yannick Chisola kwa Samukwenu mu mabanga yiwe nk'umukuru w'ibiro vy'ishami rijejwe guhuza politike ya AFC M23. Imvo batanze canke ico bamuhoye ngo nuko inyifato irenze urugero kandi itagira impuhwe ituma ihagarikwa ku mvo z'amatohoza. Ubwo rwandiko rwarungikiwe uwo muntu ruvugwa mu buryo butaziguye, ruvuga ko rwicuza ariko ruguma rushikamye. Uku kwirukanwa kuje inyuma y'iminsi 10 gusa Chisola agenywe ku mugaragaro kw'igenekerezo ya gatandatu ntwarane uno mwaka turimwo muri ico kibanza c'umukuru w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Kumbure hariya babona yuko nanga ari nk'umukuru w'igihugu, I don't know, muga icumuhuza bikorwa I don't know, ndazi yuko muca mu bitahura benshi. Rero amakinga abantu bafise nuko uyu bamwagiriza yuko yoba yafashe ku nguvu ari umunyarwanda kazi, akavuga yuko aragatego yoba yatezwe kugira ngo ashobore gukurwa muri ayo mabanga yarasanzwe ajejeje narijya. Bavuga yuko ubwoko yarimwo budahuye na systeme y'uno muhari wa AFC M23. Rero turacatohoza kugira ngo dushobore kumenya uko ibintu vyifashe ndetse nuko biko biragenda muri rusange. Mu kurangiza ino nkuru yacu ngufi, reka tuyirangirize kuri ino nkuru. Hari inkuru y'umubabaro ivuga yuko abanyekongo bagera kuri 14 bapfuye n'abarundi bagera kuri 2 bapfuye, bakaba bari bavuye muri abo 14 bari bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, n'abarundi bafise amazina n'ay'abanyamahanga bapfuye hafi y'igisagara ca Miyuri muri Komore. Inyuma yaho ubwato bwari butwaye abo bimukira bagera ku 46 batagira ivyangombwa bwibuye bariko baja i Burayi. Umushikiranganje wa mbere wa Komore ari mu bashoboye gutabara mu gihe abategetsi bamwe bariko basaba ko ingendo zitemewe n'amategeko zija mu bihugu vyo mu burengero zihagarara. Rero muri aba bapfuye canke muri aba vyagaragaye ko bitevye Imana hagaragayemwe abarundi 2 ariko bari bafise amazina y'abanyamahanga, kuko hariho nk'uwo bitwa Filidras Fira. Donc amazina y'abanyamahanga kumbure peut-être urashobora kuba bari barahinduye amazina, ariko mwumve yuko nisanganya ryabaye. Twihanganisha imiryango yabuze, tunifurize iruhuko ryiza bagiye. Kumbure twese niyo nzira, kandi ivyo bari barimo byose nubwo bitari byemewe n'amategeko nuko bari mu nzira yo kurondera imibereho cyangwa kurondera imibereho yabo. Rero muri kino kiganiro kigufi mu nkundire ndabashimiye cyane mwese tubanye. Njeni Tokodi the Black NB Info News. Shimira cyane ndanakengurukira wowe umaze gukora subscribe ariko utarabikora, tugusabe nawe bikore kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza, tubandanye tubaha amakuru meza atosoye nkuko twari dusanzwe tubikora. Jewe ni Tokodi the Black, koze neza mu kudufollowinga kugira ngo tubandanye tubaha amakuru cyane y'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba.